bwawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva e viens gusa endaje na zumutima. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro isaha imwe na Yesu. Ni umwanya tugira dusenge, ni umwanya imbere yuko dusenga tubanza tugasoma ijambo ry'Imana, tukaganira ku majambo y'Imana nkuko mavyumvise muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uyu ni wa mwanya rero w'isaha imwe na Yesu, twama dutangura isaha 3, umwanya ugahera isaha 4. Ni umwanya w'isaha imwe. Murazi ko Yesu yabwiye Petero, Yohana na Yakobo ati ntimurushe muba maso n'isaha n'imwe, bisigura ko niburi bari gutuma baba maso n'isaha n'imwe. Nawe ndakwifurije kumara iyi saha yose uri kumwe na Yesu, niburi isaha imwe uyibane na Yesu. Reka dusome amajambo y'Imana tugira twige ko n'amajambo yanditse mu gitabo ca Zaburi igice ca mbere, nako igitabo ca Zaburi igice ca 37 duhera ku murongo wa mbere tusome n'umurongo wa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Ni Zaburi ya 37 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Havuga ati: ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntugahagarike ishari kandi ntukagirire ishari abakora ivyo ukugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Imana ihabwe icubahiro. Numvise utavuze amen, ari abatavuze amen, ari abatavuze amen. Reka ntiyabuza abavuze amen, ari n'abatavuze amen. Reka nsubiremo mbere tuce tubandanya, turenge kuri kabiri. Ntugahagarike imitima, ni Zaburi ya 37 duhera ku murongo wa mbere. Ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire Uhoraho, ukora ivyiza, guma mu gihugu, ushishikare ivy'ukuri, uhimbarwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Imana ihabwe icubahiro. Turashikanye kuri kane. Uno munsi ni umunsi udasanzwe Imana yashimye ko nawe ubaho. Bitabuze ko uno munsi bashobora kuba bahambye, bitabuze ko uno munsi hatabuze abagize amaksida barapfa, bitabuze ko uno munsi habaye abapfuye. Ariko unyumva, nubwo ushobora kuba uri mu kibazo iki canke ikindi, urashobora kuba uri mu kibazo kigoye kibabaje, ariko uriho. Ico ni ikintu ca mbere, mutahe munini kuba uriho, n'umutahe munini Imana yaguhaye. Uwo mutahe witwa impwemu. Zijya mpwemu uhema burya n'umutahe munini cyane, udakwiye gufata minenerwe, utagiye gufata ibisanzwe, ariko n'umutahe uri hejuru y'indi mitahe yose, kuko ivyo byose ukenera n'ivyo uronka nuko uba uriho. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi. Hari abakugirira ibibi, hariho n'ibikugirira ibibi, ntibiguhagarike umutima. Ntibiguhagarike umutima. Ibintu bikugirira nabi n'abantu bakugirira nabi, ivyo ntibiguhagarike umutima, kuko dusanzwe dufise Imana, kandi ufise Imana byose biba biheze, byose biba bibaye vyiza.
ibintu birashobora guhinduka. Hari umuntu usanga yarari umutunzi mu kanya sasa agahinduka umukene, n'undi yari umukene mu kanya sasa agahinduka umutunzi. Ugasanga umuntu yahora yirabura kubera amavuta ugasanga asigaye adasa kandi n'abirabure. Ugasanga asa ukundi yarahishiye canke ukamenga n'umwembe wahiye canke sinzi canke umuhwi sinzi, arahinduka. Abantu bashaka guhinduka ku mibiri, ibintu birashaka guhinduka, ubutunzi bushaka guhinduka. Woba wari ufise inzu mu kanya ugasanga ntikiriho, woba ushobora kuba utagira inzu mu minsi mikenya ukaba uwifise. Ibintu birashaka guhindagurika bikaba uko bibaye uko bimeze. Ariko ndatangazwa n'ingene Imana ari nziza. Yesu ntahinduka, uko yari arejo niko ari uno munsi, niko azokwama ibihe bidashira. Vuga uti amen. Kandi Imana iciza cayo, amasezerano yayo ntameze nk'abana b'abantu. Abantu barahinduka, abana b'abantu barahinduka. Aje kugusaba kadeni aricisha bugufi, imbere agahengeka n'umutwe, akavuga n'amajambo yoroshe. Umaze kuri muha uratangara, hageze umwanya wo kuja kuri musaba, ugiye kumusaba ati ka kadeni kanje gute, ijwi rirahinduka, akagira urujwi runini, agakankama, agakara, akaba ugutandukanye nuko wari umuzi. Rimwe na rimwe ugasanga anakwefye, ukamurondera ukamubura. Uyo n'umwana w'umuntu. Abana b'abantu barahinduka. Wa musore yaragusezeraniye ko ashobora kukujana, birahinduka. Wa mukobwa yarakwemereye ko ari uzomujana, arahinduka. Abavyeyi barashobora guhinduka, abana barashobora guhinduka, umuryango urashobora guhinduka, ibintu birashobora guhinduka. Ariko Imana yacu iyo gusezeraniye ntihinduka. Iri jambo ry'Imana rivuga rero ngo ntuhinduke, ntugahagarike umutima n'ivyo byose. Ivyo abantu bakora ntibize biguhagarika umutima, naho vyoba bimeze nabi gute. Ivyo ibintu biba ntibiguhagarika umutima. Kuba dufise Imana birahagije. Kuba Imana ari Imana yanje, kuba Imana ari Imana yawe birahagije. Naho vyoba bimeze gute, naho vyogenda gute, naho vyohaguruka gute, naho vyokwikaza bikagira uko bigomba kose, nta kintu na kimwe gishobora kuba hejuru y'Imana. Abana b'abantu barakomera, bakaba ibihangange, bakaba bakomeye. Ikintu nasanze Imana ikomeyemo kindi nuko itababwira umunsi bazoviraho kw'isi. Kandi nubwo umuntu akomeye aterura ivyuma, umuntu akomeye afise ububasha runaka, hari umunsi azovira kuri iyi si. Ntabaho imyaka yose, nta Imana yomwongera imyaka ikaba 1000 canke 500, azogera igihe umunsi aveho. Ariko iyo Mana nkubwira yamyeho, iriho kandi izokwamaho. Uyizigiye ijambo ry'Imana ngaha twasomye ngo uyizigire ngo ugume mu gihugu. Kuri 3 ngo wizigire uhoraho, ukora ivyiza, guma mu gihugu, ushishikara ivy'ukuri, uzobona ivy'Imana izogukorera. Ugume mu kuri, kuko yoyo ni nyizigirwa, ikora vyose neza kandi kabikora mu bwizigirwa. Iyi Mana nkubwira niyo igomba igukorera igitangaza kuri uno mwanya. Ivyakubayeho ni vyinshi cyane, ivyakugiriye nabi ni vyinshi cyane, abakugiriye nabi ni benshi cyane, kandi harageze aho baguhagarika umutima. Abavuga ivyo bashobora kugira bitameze neza babaye benshi, kandi byarakuhungabanije. Warumva kumenga ugira uhunge, warumva nk'ukumenga ugira utubwoko, warumva nk'ukumenga ugira ushira impuzu ku mutwe. Harageze igihe wumva umenga wo kwiyahura, harageze igihe wumva umenga wo komoka. Ivyo byose ntihagira ikintu na kimwe kigukanga, uhoraho arakuremesheje. Iri jambo rije kuri wowe uri kuranyumviriza. Sinzi ko woba wicaye he muri uno mwanya, cyangwa uryamye he, cyangwa uri kuragendagendera he. Sinzi muri uno mwanya ahuri, ariko ijambo ni ryawe. Ntutinye, ntugire ubwoba. Uhora agomba gukorera ikintu gikomeye cyane kandi kimeze neza. N'ababanyi bazobimenya, n'ababahijya bazobimenya, na wa wundi ataraki gutelefona azobimenya, kuko uhoraho agambiriye kukugirira neza, kandi byose bizogaragara ko Imana igukunda. Kuri 4 rero niho ngomba guhagarara cyane kandi cyane. Imana igomba kugukorera vyiza. Na kuri 4 ni kuvuga Zaburi ya 37 ku murongo wa 4, uhimbarwe n'uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Uno munsi rero ijambo mfise ngomba ko tuvugana, ngomba ndakubaze ni ugomba kuhoraho agukorera iki?
iri jambo ngo uhimbarwe n'uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Hari ivy'umutima wawe ugomba ko uhoraho agukorera iki? Binyandikiye muri message ndagusengere Imana ibigukorere. Ugomba ko uhoraho agukorera iki? Ni kuri 76 96 96 96 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 68 22 78 52. Mbega ni giki ugomba kuhoraho agukorera? Umutima wawe ugomba iki? We uyizigire gusa. Haleluya. Ngo ukorere ngo uhimbarwe n'uhoraho. Uhimbarwe n'ivy'Imana ikora, uhimbarwe n'ivy'Imana igiri gukorere, uhimbarwe n'ivy'Imana yigeze gukora mu buzima bwawe, maze uhoraho araza gukora ivy'umutima wawe ugomba. Kumbure umaze iminsi uri mu gahinda kadasanzwe, kumbure umaze iminsi uri mu mibabaro itagira uko ingana, kumbure wowe umaze iminsi uri mu marira atagira uko avugwa. Abantu baragutaye, muramwawe yaraguhindutse, muramukazi wawe yaraguhindutse, kintuki wawe yaraguhindutse, byarabaye ibindi bintu uratangara. Abantu barabaye uko utaziga, ngo ntutinyishwe nabo ku murongo wa mbere, ngo ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi, ntibigutera ubwoba kuko uhora ari kumwe nawe we, kandi arafasha ingingo yuko kubaza ati mbega ugomba ko ngukorera iki? Ngo uhoraho agiye gukora ivy'umutima wawe ugomba. Kandi vyiza ntiwipfuza ibi inshuti yanje, ntiwipfuza ibi kuri mwene so, kuko ukavyifuza bihava biba, kuko numwanya wawe kandi iri jambo rije kubgawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbwirira mugenza umwandike nubwo umwandikira message, mbwira ati umviriza radio ivyizigiro aka kanya. Umviriza radio ivyizigiro. Abariko barabaza ati none ugomba ko gukorera iki? Ivy'umutima wawe ugomba. Haleluya. Hari abantu batazi Imana, bavuga ngo Imana ngo urumva ngo ntushobora kwibwira ngo ibintu bikomakomeye, nibayizi, bayisenga batayizi. Imana irakomeye cyane, nivyo bikomakomeye irashobora kubikora. None ni giki gishobora kwinanira? None ko n'abantu abazura, yarabazuye arabazura, n'ubundi azobazura n'abandi. Arakiza, aratanga amafaranga, aratanga abagabo, agatanga abagore, agatanga abana, agatanga abavyeyi, agatanga ibintu. Imana irakomeye cyane, nimba utayizi ndayikubwire, je narayibonye. Ni Imana ikomeye kandi hambaye, ikora ivyiza ku murango, ikabikora mu ijoro, ntiruhuka 24/24. Yamiriko irakora kandi ikora kubw'ineza yanje, kandi igakora kubw'ineza yawe. Vuga uti amen. Buri ijuru rirarindiriye. Sinzi ko bandika ku makarne, bashobora kuba bafise karne uyu mwanya barindiriye ati naka vuga izina ryawe, vuga izina ryawe wihute, ati naka curivuga nkuko jenshi mvuga gwanje ati Jackson, umutima wiwe ugomba cubidondagura cuvuga, subiramo aya majambo ati jewe cusha izina ryawe, jewe ndagomba ko unkorera ibi bikurikira. Cubivuga rero, cubivuga, tangura kubidondagura. Inzu, nimba ari umugabo muvuge, nimba ari umwana muvuge, kandi muhe n'izina. Nimba ukeneye igitsina kobwa canke umuhungu uvuge, nkeneye Samuel canke Samuela. Bivana canke sinzi umwana uko ugomba kwamera. Imana irabishoboye. Haleluya. Iri jambo riraryoshe cyane, kandi kuba warironse sigihamana byari bishoboka kuba utari kurumviriza radio uno mwanya, ariko Imana kuba yabikoze ukaba uri kurumviriza radio uno mwanya, nuko ari ijambo ryawe, kandi bikaba byanse kuhindura n'umurongo. Iri ni ijambo ryawe, ngo uhimbarwe n'uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Hari abantu umutima yumva ko agomba gukira, kandi reka nkubwire, ivyo ugomba ntugire bike, ugire vyinshi byose, ntihagire na kimutinya. ngo ivyo tugomba ngo tubimenyeshe Imana, ngo mu gusenga no mu kwinginga, ngo bifatanije no gukenguruka. Haleluya.
wumva uri kurabwira imana, uri kurabwira imana, tangura kuza urayibwira, uyibwire vyose, maze uraza kubona igitangaza c'ivyo waragiye gukora mu buzima bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Vuga uti amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Umubiri wawe urashobora kuba ufise ikibazo, ushobora kuba ugwaye amafyigo, ushobora kuba ugwaye amaso, amenyo, mu gikanu, sinzi ku maguru, sinzi ku mutwe, sinzi aho ushobora kuba ugwaye. Ivyo umutima wawe ugomba nimba no gukira birimwo. Hari abandi bantu rero yumva umenga oya vraiment oya hari ivy'Imana ishobora gukora kameme, mugabo umugera wa sida, cancer, zona, PC, sinzi n'izindi ngwara. Bwana usaidie sana. Ingwara uko yitwa kose, uko yakabaye kose, urarashoye kuikiza. Ndaza kugusengera kugira ngo Yesu akugirire igitangaza kidasanzwe. Mukanya ngomba kutangura gusenga hamwe nanje, umubwire ivyo ukeneye vyose, guhera ku ntango kugeza ku iherezo. Haleluya. Ivyo ugomba, ivyo umutima wawe wumva ubogaboga. Hari abantu bumva umenga yoronka visa akaja hehe, nta kibazo, nta cyaha kirimwo, we bivugemwo gusa, nta kindi. Amena. Jengira ndagusengere, mugabo imbere yuko ndagusengera ngomba mbanza sengera umuntu agomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Hari umuntu ashobora kuba atarigera yakira Yesu, atarigera yatura Yesu Kristo ko ari umwami, agomba kubikora uno munsi. Ntaco bitwaye aho uri hose, mu ntara urimwo yose, n'igihugu urimo cyose, Yesu arashobora gusanga aho uri. Wature muri aya majambo, usubiremo aya majambo ngira mvuge. Uvuga uti: Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndahebye ibyaha byanje vyose, ndaje iwawe ungira umwana wawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusengere rero wewe wihanye, watuye kumwa Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo Mnyanazarete, ndasengeye uyu mwene data yemeye kukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ivyiwe vyari bigeze habi, isi yari yaramutwaye, ibi nabiriya byari byaramutwaye, ariko no munsi arafasha ingingo nziza kandi ikomeye kandi ihambaye yo kuza kuri wowe Yesu, kugira ngo umubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye imbabazi mwami, umuhanagure mu gitabo cy'urupfu, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Gwe no munsi yitwe umwana wawe, kandi Satani ntaze yigera ashobora kumufata, ahubwo asubire abandanye atera imbere mu buryo w'impwemu, kandi agere kure mu by'impwemu. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Uyu mwanya rero ngira ndagusengere, ariko unyihanganire imbere yo kugusengera ndagomba ko utangura kwinjirana nanje mu muri uyu mwanya w'amasengesho. Ngira ndakumvisha akakaririmbo, maze igihe akakaririmbo kazoba kariko kararirimba, na utangure gusenga, utangure kurondera aho wopfukama, nimba woronka ahantu heza woba uherereye, woba uri kumwe n'Imana, kugira ngo dusenge, kuko Yesu agira akora ibintu bikomeye. Iyumvire nawe iri jambo ingene rikomeye cyane, ngo uhimbarwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Aho Imana igira iguhe ivyo umutima wawe ugomba, hari ivyo wagomba, hari bishobora guca bishika ubunyene, ariko hari nibindi bibara kanya. Dufata akarorero, nimba ugomba kuronka umwana, nimba utaratwara inda, ntushobora kutwara uno munsi nyene ngo uce uvyara uno munsi, bifata ayo mezi 9 yagenewe. Hari ibintu bica biba uwo munsi nyene, ari ugukira urashobora gukira uwo munsi nyene, ari ukugirirwa igitanga, hari ibindi navyo bishobora kurindira gato bikaba hanyuma. Rero muri ico gihe bivana n'ingene wewe uza kwereka Imana ivyo umutima wawe ugomba, kandi wizere, kuko ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka tumize kano karirimbo, maze nawe uburi kurasenga hamwe nanje, uburi kurasenga hamwe nanje, uburi kurasenga hamwe nanje, maze muri aka karirimbo nikahera jewe ndaza kuduza ijwi kugira ngo ndagusengere. Ego cyane.
tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga, tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga
ngira nsengere umuntu wese yanditse message kuri 76 96 96 96 76 96 96 96 cyangwa wanditse kuri 68 22 78 52 68 22 78 52. ngira ndagusengere ugira ukwizera kuko horaho agira kora ibikome nibihambaye. Harabo twasengeye bihanye, ndabasabe munyandikiraho muri kugira ngo nshobore kubarongora amashengero ari hafi yanyu kugira ngo ucubandanya ukurikiranwa n'umukozi w'Imana yoba yegereye hafi yahuri. Kuko urashobora kuba wakiriye Yesu Kristo ariko Satani akagutera bivanye nuko utagira ugukurikirana. Aho mu mihani wanyu hari amashengero atandukanye y'abakizwa ari hirya no hino mu ntara hagati mu gihugu no muri ibi no mu gisagara ca Bujumbura. Hirya no hino amashengero ari hafi, abari hafi y'amashengero za Methodiste, za Emmanuel, za Fekabu, za Pentecote, za Baptiste, za Anglikani n'izindi ziri ngaho hafi. Urashaka kutubwira ishengero rikwegereye kugira ngo tuje tukubwira aho woja hokoroha kugira ngo tugushe no maboko y'umukozi w'Imana azubari ngaho hafi yaho uri kugira ngo bigufashe kubandanya mu vy'Imana. Uyu mwanya rero ngira ndagusengere wowe nawe ufise umutwaro, uwo mutwaro rero ufise wanyandikiye, ngira ndawusengere kandi ndizera ko Yesu aza gukora ibikomeye nibihambaye. Witege gushima, witege gushinga intahe y'ivyo Yesu agira gukorere. Reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, uri Imana idukunda kandi tubabaye, uri Imana wamuseruka uko bukeye uko bwije. Ijambo ryawe riratubwira ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngo nanje nzogukiza ngo nawe uzompesha icubahiro. Uno munsi rero tugira tukwambaze Mana, tugira tuguhamagare kuko turafise abantu batwandikiye ama message, benshi bafise ibibazo, benshi bafise imibabaro, benshi bafise agahinda. Hari n'abandi batarinze kwandika, hari n'abandi bataronsa ama telefone bandikako, ariko bagize ukwizera ko hari ikintu ugiye gukora kuri uno mwanya. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye ububasha bw'Imana, ububasha bukiza, ububasha buhambaye, ububasha budasanzwe. Ijambo ryawe waduhaye no munsi rivuga ngo uhimbarwe n'uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Uyu mwene data yanditse ivy'umutima wiwe ugomba. Uyu mwene data ariko arakubwira ivy'umutima wiwe ugomba. Hari ivyo agomba, hari ivyo yipfuza, hari ivyo agomba gushikako. Mu izina rya Yesu Kristo tubishize mu biganza vyawe. Ndazi ko wamukora vyinshi vyiza. Uyu mwene data twamaze kuvuga, turamubwiye ko adakwiye gusaba ibibi, ariko yifuza ivyiza vyose asavye Mwami ubimukorere. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Harabakeneye amazu, harabakeneye amaparcelle, harabakeneye gutsinda mu manza, harabakeneye gukurwaho iceyi, harabakeneye ibi nabiriya, harabakeneye imirima, harabakeneye vyinshi cyane. Abana b'abantu barafise ivyo bagomba vyinshi bitandukanye. Hari uwipfuza kugukorera mu mukuri, hari uwipfuza kuririmba neza, hari uwipfuza kuvuga neza ijambo ryawe, hari uwipfuza kugukorera yiyaguye, hari uwipfuza kugera intambwe yindi mu vy'Imana, hari uwipfuza ibi nabiriya. Ivyo bipfuza vyose Mana, ivyo bagomba vyose vyiza bivuye kuri wewe Mana ubibakorere. Uno mwanya n'umwanya wawe Mana, ugira ukora ibikomeye nibihambaye. Niwigaragaze Mana, niwiyerekane Mana, kuko igihe cawe kirageze niki nyene. Mana ndakweretse uyu mwene data wundi afise ikibazo c'ingwara. Iyi ngwara yaramubabaje Mwami. Iyi ngwara yaratumye aba nabi. Iyi ngwara yaramutwaye amafaranga menshi. Iyi ngwara kumburira mubabaza. Iyi ngwara kumburira amaze kumutera ubwoba. Aramaze kubona nko kumenga arapfuye, karabaye bimayuku. Undi nawe ariko arasenga kubw'inshuti yiwe, kubw'umuntu wiwe abona aremvye ameze nabi. Kumbura ashobora kuba ari mu bitaro canke ntari mu bitaro, ashobora kuba gwariye hirya canke hino. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndahamagaye kugira neza kwawe Mana, kwinjire mu mutwe w'uwo muntu, kwinjire mu maso, mu misokoro, mu menyo, mu maguru, mu mitsi, mu maraso, mu nyama, ahariho hose Mana, winjireyo ukore ibikomeye nibihambaye. Ibitangaza vyawe bigaragare Mana. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye ingwara iyo ariyo yose, uko yitwa kose. Ayo n'amazina abadayimoni bayahaye, ayo n'amazina abantu bayahaye, ariko uriko uraturaba Mwami, uratubonamo gukira.
mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndasengeye uyu mwene data agwaye diabete mu izina rya Yesu Kristo, guhera uno munsi najya gupima sange yakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye uyu mwene data agwaye sida mu izina rya Yesu Kristo, najya gupima sange yakize mu izina rya Yesu Kristo. Uyagwaye hypertension, uyagwaye kansere, uyagwaye ibivyimbe munda, uyagwaye ingwarira yorose mu izina rya Yesu Kristo, hose ndabarungitse kwa muganga baje gupima basange yakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse uyu mwene data agwaye umugongo bimaze kwigiye kitari gito mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndafasha umugongo wanje Mana kubwo gufata umugongo w'uwo mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Injira ukora ibitangaza mu mugongo wiwe guhera uno munsi akire mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umwene data agwaye ibitugu, agwaye mu bitugu mu izina rya Yesu Kristo, kora igitangaza umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga umwene data afise ingwara itaramenyekana mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Bararondeye ingwara barabura mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye kugira ngo ugire icyo ukora Mana umukize. Mwami ndakweretse uyu mwene data agwaye ishano mu izina rya Yesu Kristo, yarahawe ishano, reka Mana ashobore gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nuwaritanze cyangwa abama bazitanze bafatwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko bamaze kwica abatari bake mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse uyu mwene data Mana afise ikibazo gikomeye cyane kijane n'urugo rwiwe, ntabwo ruriko ruragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwiwe ndarusengeye kugira ngo rusubire ku rutonde mu izina rya Yesu Kristo. Umugabo we bumvikane, umugore n'umugabo bumvikane mu izina rya Yesu Kristo. Icubahiro kibicawe Mana kugira ngo amahanga yose azamenye kuri Imana. Ndakweretse uyu mwana atumvikana n'abavyeyi, ndakweretse uyu mwana rezwe n'utamuvyaye akaba ariko aramufata nabi. Era abantu uyu muvyeyi yareze watavyaye ariko nyamwana ariko arifata nabi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse uyu muntu ari mu gasuzuguro, ndakweretse uyu muntu ari mu bukene budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umwene data akeneye akazi mu izina rya Yesu Kristo. Uyakeneye akazi Mana ndamushize mu biganza vyawe Mana, crea akazi kubw'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Aya mezi 3 ntazahera ataronsa akazi mu izina rya Yesu Kristo. Igitangaza cyawe kigaragare. Bamwe muri abo bakeneye akazi barize ariko ntibararonka akazi, abandi nubwo batize ariko ubuzi burahari, urashobora kugurura akazi hirya canke hino mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndakweretse umwene data akeneye visa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umwene data afise ivyo ariko arirukamo bijanye n'ingendo izina ziriya, Mwami mworohereze mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umwene data wundi nawe akeneye gukora igikorwa cawe Mana, ndagusabye ko umugirira neza. Arakeneye kwagura ubwami bwawe, arakeneye gushika ku yindi ntambwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye kugira ngo ukore ibikomeye n'ibihambaye mu izina rya Yesu Kristo. Reka wigaragaze kuri umwene data. Eheraba Mana, ndakweretse umwene data wundi yapfukamye, ndabona umenga arashobora kuba yarushe, akumva umenga ararushe, mbere aramaze kugusenga kenshi, akumva umenga ntiyarakuye kubandanya senga kuko abona umenga yaratevye kwishurwa. Ariko Mwami wowe ni wowe nyishu yacu. Ndaguhamagaye kugira ngo umubere inyishu mu mwanya nk'uyu, mu gisaha nk'iyi, mu munota nk'uyu mu izina rya Yesu Kristo. Abatakuzi baze bakumenye biciye kuri uyu mwene data. Ndaguhamagaye Mwami, ndazi kuza kubikora Mana. Ndasengeye undi muntu wese ari mu byo ntavuze mu izina rya Yesu Kristo, arafise icy'umutima wiwe ugomba gikore kubw'ijambo ryawe, gikore kubw'izina ryawe Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Maze amahanga yose azamenye kuri Imana ishoboye, kandi Imana ikora ibikomeye n'ibihambaye, kandi Imana yama yigaragaza mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe. Ndizeye Mwami ko vyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Mukanya rero tuhava twakira ama message y'abishuwe. Nimba wishuwe uco twandikira kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Abishuwe rero murashaka kunyandikira. Reka tube turumviza kano karirimbo mu kurindira ama message yanyu kwashika. Yesu abahezagire. Muracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana.
barakoze cyane abaririmbyi beza cyane. Reka dutangure rero gusoma message zanyu. Message itangure ko ni message ivuga ati Imana ishimwe umukozi w'Imana, murakoze cyane kudusengera kuko mbonye neza ko nishuwe kandi ndonse ivyo nari nkeneye mu buzima bwanje. Uri nawe ati bite pastor, jewe muransengeye nitwa Dorine mu Ngagara ya mbere, jewe sinakanura ntambaye amarori kandi amaso yagumanja ariko ndakize nitwa Dorine. Imana ishimwe cyane kandi Yesu abahezagire. Nguma uno munsi rero ndasoma message nkasoma n'izina ry'umuntu yanditse message. Turabandanya dusoma message zanyu. Uyu nawe ati amahoro pastor, nukuri ndashima Uwiteka, nari mfise ubushuhe bwinshi mu mafyigo buraheze. Imana ishimwe cyane. Muze murandika amazina. Okay, yanditse nitwa Judith Mukienzi. Egome. Muze murandika n'amazina yanyu turayasoma kuko urumva ni nahe birakeneye ko umuntu amenya ko Yesu yagukoreye neza n'umubanyi abimenye. Uyu nawe ati Yesu ashime Pastor Jackson, mwaransengeye mu rugo ubu ni sawa, mwarakoze. Ndi Francine Irugabano. Imana ishimwe cyane Francine. Undi nawe ati ndi Nadine Igitega, Imana ishimwe kuba ubwoba bwaraheze, ndwaje nahora nihebura, ubwo bwaraheze gwanje nahora nihebura none byaraheze, maradusengeye. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Yesu ashimwe, ndi Eric Mukibuye, murakoze kudusengera kuko turabohotse ku vyari vyaratuboshe cyane cyane. Egome. Imana ishimwe cyane ko yakubohoye. Undi nawe ati Imana ishimwe pastor, kuko nahora mfise ubwoba bwa diabete ariko ngiye kwipimisha nasanze amagara yanje ameze neza. Amasengesho yawe ndayakunda kuko Imana niyo yaciye ko mukungirira neza. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, warasengeye mama acarakira. Ndi Anita Kibungere. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Turabandanya tusoma message zanyu kuri 76 Uyu nawe ati Yesu ashimwe, ndi kumutanga Sude, ndashimiye Imana kuko yanyishuye ikampa umukunzi, mwarakoze kunsengera. Ndi Alexi. Imana ishimwe cyane Alexi. Undi nawe yatwandikiye ni yavuga ati Yesu ashimwe, ndi Metusera, nshimira Imana kunyamutenderi, shima Imana kuba yarandokoye kubutege natambutse nganeza nkakira kubw'amasengesho, murakoze. Amajambo rero sinayatahuye neza. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Yesu ashimwe, ndi Merde, ndashima ko mwansengeye nababara mu mafigo none nakize ndi mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Yesu nashimwe, ndi Ariela Irakoze mba Igitega, Imana yangiriye neza, yampaye umunezero kandi ndizera kwimara. Okay. Ngo yampaye umunezero. Ego kandi yaciye avuga ati ndizera uyu n'umutwaro. Imana ishimwe cyane. Amen amen. Undi nawe ati shalom shalom, ndi Eveline, ndagomba gushimira Imana ko yandinze accident satani yateguye urupfu, Imana irarukuraho. Oraho nashimwe, mba mu Kamenge ku Gicenda, namwe ndabaramukije. Ego turakuramukije. Imana ishimwe ko yagukijije iyo accident, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati nagomba gushima, naringwaye none Imana irankijije. Ndi Nyarusane, ndibaze Nyarusange nivyagombye kuvuga. Avuze ati ndi Nyarusane, nitwa Harerimana. Imana ishimwe cyane. Turakomeza kwakira message zanyu kuri 76 kubishuwe. Uyu ati Yezu nashimwe, narakize, waransengeye, nari ngwaye igitigu none narakize.
Oh, Imana ishimwe cyane. Muze mutubwira n'amazina naho muri, biradushimisha cyane. Murazi ko ari abantu bazi ko igitigu kidakira, ariko uyu mwene data Yesu yaramukijije. Reka tubandanye dusoma message yazanyu kuri 76 96 96 96. Uyati bite ndi Diane ndi mu Rushubi, mwaransengeye ndakira, Imana ibandanye bahezagira. Amen amen, nawe guhezagire. Uni nawe ati bite ndi Nkuru Nziza, nkaba mba mu Gihosha, nkabashimira ku masengesho muduha, muhezagirwe. Egome amen amen amen. Uni nawe ati Yesu ashimwe pastor, jewe mwaransengeye ngwaye munda narakize, Yesu abahezagire ndi Sororezo. Oh, Imana ishimwe cyane. Tubandanya kwakira message zanyu kuri 76 96 96. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Edita ndi mu Ngagara, ndashimye ko mwansengeye ngwaye kuboko kurakira, Imana ihabwe icubahiro, Yesu abahezagire. Amen amen amen, nawe Yesu aguhezagire cyane. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, nitwa Jean Marie, ndabashimiye kukuntu madusengeye cyane, ndumva ndemurutse ku mutima, Imana ishimwe cyane. Amen 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 amen. Ndiko ndasoma nihuta kuko ndabona message ni nyinshi cyane n'umwanya sinibaza ko biza gukwirana. Uyu nawe ati Shalom shalom, ndi Josiane Mukavumu, ndashimye Imana yankije infection yari ndembeje, muransengera none ndahejeje kuri uwo mutwaro, Yesu abahezagire. Ndibaza gombye kuvuga ko yakize, nawe Yesu aguhezagire. Iyindi message kwa twandikiye kuri 76 96 ati Imana ishimwe, ndi Enoch Imwaro, mwaransengeye ndakira amaso, Yesu abaho umugisha. Amen amen amen. Undi nawe ati Imana ishimwe, mwarakoze kudusengera, naringwaye umutwe none muhejeje gusenga ndakize. Oh, Imana ishimwe cyane. Ndi Marie Kwijabe. Imana ishimwe cyane aho Kwijabe. Undi rero yatwandikiye ni yavuga ati Yesu ashimwe cyane, ndashima Imana mwasenze, numva ubwoba bw'akazoza, nariko ndumva ubwoba bw'akazoza, ariko ubu numva bwaheze, ndatekanye ku mutima, Yesu abongera amavuta, ndi Silasi Ikaruzi mu Gihogazi. Oh, Imana ishimwe cyane Silasi. Uri nawe ati Imana ishimwe, ndi Anita Ibuganda ku Muyage, warasengeye ndakira amaso, mwarakoze hezagirwa. Amen amen amen. Yesu abwe icubahiro kuri ivyo ariko arakora. Uri nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Irankunda Elias, ndashimye Imana yankijije ukunzi wanje, yakijije, ndibaza ngombye kuvuga umukunzi wanje ingwara yaragwaye, muhezagirwe ndi kumusaga. Egome muze murandika amajambo yose akwiye, nk'aba bandika uduce tujambo, sishobora kuja mu mutwe wawe ngo menye ivyo wagomba kuvuga, mugabo ijambo ryandike byose rikwiye, utubwe naho uri n'izina ryawe, kuko gushingira Imana intahe ni vyiza cyane kandi birahesha Imana icubahiro. Undi nawe ati ndi Imana irambona, jewe ndibungenze, ndarimaze imisi atamahoro, ubu ndashima kubgayo masengesho yanyu, ndaremye ko ngiye gutabagwa vuba. Egome mukomeze kunsengera, murakoze. Imana ishimwe cyane, iraza kubandanya bikora. Undi nawe atamahoro pastor, ndabashimira ku mutima myinshi iriko ku mitima myinshi iriko ibohoka kubera amasengesho yanyu, nanje ndabasavye. Uyu n'umutwaro avuze. Egome imitwaro murazi ko tutayibasomera, tubasomera gusa intahe z'ivyo Yesu yakoze. Uri nawe ati Shalom shalom, ndi Edisa mba Mukamesa, mwaransengeye ndakira umutwaro mfite, shaka okay achashaho umutwaro. Okay, Imana yakugiye neza urakira, Yesu aguhezagire cyane. Undi nawe ati Shalom pastor, ndashimiye ingene muitanga mukadusengera, none nanje mwaransengeye, Imana iranyitaho mu rugo. Oh, Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Kandi turashimiye ingene mudushimira, kandi namwe mubandanye mudusengera kugira ngo Yesu abandanye atugirira neza. Egome cyane. Uri nawe ati bite ndi Yosuwa ku Ruhororo, mwaransengeye ingwara y'ukuribwa,
yaraheze. Yesu agira neza kandi aguhezagire. Amen, 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 amen. Undi yatwandikiye yavuze ati ndashima Imana yampaye umugore twitiranywa amazina kandi nararonse n'akazi munsengeye. Imana ibahezagire. Ni Vena Ngenze Buhoro. Imana ishimwe cyane Vena. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane mukozi w'Imana, nari umuntu aguma yiganyira kandi nari ngwaye na estoma ariko ubu narakize, muhezagirwe cyane. Amen, 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 amen. Imana yabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, yankoreye igitangaza nkaronka akazi igihe mwari marasenze, ubu ndashima. Ndi Emmanuel nkabandi muri Gikungu Rirare. Imana ishimwe cyane ivyo yagukoreye. Muracyari kumwe rero na Pastor Jackson Nkeshimana, turacabana rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu nawe ati amahoro, ndi Dieudonné Ibugarama, ndashima Imana mwaransengeye ndaronka inzu. Imana ihabwe icubahiro. Amen, amen, amen. Undi nawe ati bite mukozi w'Imana, jewe ndi Chantal mu Kinama, mwaransengeye ndaronka umufiance. Imana ibahezagire cyane. Amen, 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 amen. Uri nawe ati nanje ni Arakaza, ndashima Imana ko narimaze igihe ngwaye ariko Uwiteka yarankijije, nari narihebuye biteye ubwoba ariko musenze Yesu acarankiza. Amen, amen, amen. Yesu abwe icubahiro. Uri nawe ati ndi Claude Igahombo, ndashima ko nakiza amaso n'ubu bandanya munsabira. Ibindi rero ni umutwaro. Imana ishimwe cyane kabisa. Turacabana twakira message zanyu kuri 76 96 96. Uyu nawe ati ndideo mu Bisoro, Imana ishimwe cyane mwaransengeye ndikuramwo ishavu. Imana ishimwe cyane ku ishavu ryaguhezemo. Ubundi nawe ati gute pastor, mwaransengeye ndaronka akazina rakaronse. Imana ibahezagire. Ndi mu Isare, ndi muri commune Sare mu Gishingano, ndi Reverien. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane gose. Undi rero yatwandikiye n'uyu avuga ati bite pastor, ndabaramukije nitwa Diane mva mu Kinama, mwaransengeye Imana yarampaye kuyimenya, mwarakoze. Imana ishimwe cyane ko yagwaye kukumenya, ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kinini cyane. Turacabana rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96. Muracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uyu nawe ati bite pastor, ndashima ukuntu mudusengera. Nitwa Lionel nkaba ndi Mwaro. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane, ndashima Imana ko wansengeye ngakira ingwara yo mu mutima, none ubu ndi sawa narakize, ndi mu Ngagara. Imana ishimwe cyane kabisa. Yesu ariko akora ibitangaza. Abantu batazi ibintu n'ibindi ntimumenya ko uyu mwanya ari umwanya udasanzwe uko Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Reka dusome indi message. Namahoro, mwaransengeye narakize amibe yantuma mbyimba ku bihimba byirondoka, none narakize mu izina rya Yesu, ndi mu Giheta. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kuvya gukoreye. Undi nawe ati Imana ishimwe cyane pastor, ndi Saguye Apollinaire Kanyankuru Centre muri Kayanza, marasengeye mama wanje aratora mitende. Imana ibahezagire. Amen, 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 amen. Turabandanya twakira message zanyu kuri 76 96 96. Uyu nawe ati shalom shalom, ni Gilbert mu Buterere, nari ngwaye inkorora yarimaze ko hafi ukwezi, ndizera ntakikeranya ko nakize. Imana ishimwe cyane ko ufise uko kwizera. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, nari ngwaye amaso meneka n'umutwe nzungurirwa, none ubu biraheze. Imana ishimwe cyane. Muze murambya naho muri n'amazina yanyu. Yanditse ati nitwa Benita. Imana ishimwe cyane. Yesu aguhezagire cyane. Uwundi nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Ange Imwaro, mwaransengeye none ndakize, mubandanye munsengera. Mubandanye munsengera. Uwundi n'umutwaro.
ubundi nawe ati shalom pastor, nari nihebuye ariko muhejeje gusenga nanje numva ndemye. Ni Claude mu Gihosha. Imana ishimwe cyane ko iri kwirakora ibikomeye n'ibihambaye. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe, ndi Janine, ndashima ingene madusengeye turabohoka. Imana ibahezagire. Amen amen amen. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Emeline ku Muyaga, nanje nakumva umugongo umengo bantemesheje umupanga ariko biraheze. Imana ishimwe cyane. Yesu ariko akora ibikomeye n'ibihambaye. Uri nabati amahoro pastor, ndishimira Imana Claude, ndashimira Imana muransengeye, ndi mu vyiyumviro vyinshi ariko vyaheze, ubu ndanezerewe. Yesu ahabwe icubahiro. Amen 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 amen. Uri nabati amahoro pastor, mwansengeye jewe sinasenga none ubu sigaye senga. Mwansengeye jewe sinasenga none ubu sigaye nsenga, sigaye nja gusenga. Imana ishimwe. Ndi Paul mu Kinama. Imana yabwe icubahiro. Nshuti mukunzi rero, ndabona ko umwanya uri kurihuta cyane, kandi uyu mwanya rero ndabona ko hageze ko no garukiriza ngaha. Yesu abagiye neza, Yesu abitwararike, Yesu ababe hafi, Yesu abagwanirire. Abatumvise message zabo muze muzumvirize ku munsi wa Munguza, tuzoba turi kumwe namwe, ndizera kandi nk'aya mango ko tuzohera kuri izo zasigaye. Yesu abahezagire, Yesu abagiriye neza, Yesu abitwararike. Murakoze cyane, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Radio Vyizigiro, turacari kumwe. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti, yeah, yeah.